bya bihe byiza rero abana bazokure byo bihe byiza kuko atabibazo bahuye navyo ni gake bakomera ni gake nabo bagwanira iterambere nkuko abavyeyi babo barigwaniye yego kuko nyine ibihe byiza babayimwe mu Burundi rero twebwe nk'ibihe turimwo bishaka bigoye biko bituma tuba abagabo b'indyamunyu no kuvuga reko donc ingorane zimwe muzo tuba dufise ishobora kuba nakajyo keza kugira dutera imbere nakajyo keza kugira dutera imbere abazodukomokako abariko bararuka burya bazokwarukira mu bihe byiza twe twateguye two turagwana no munsi uretse kunyemerera gucika umukriya barananyemera tugasangira ya microfinance yabo uko wemeye kucika umunyamutema twemeye ko uza tugasangira tugashinga ufu hamwe twegeye ukabakwe twaraganze iryo bakwe kandi ntizokwamaho mugabo ntizokwamaho hari umugwiza tunga bita Warren Buffett w'umunyamerika tujuru yama mu bagwiza tunga 10 ku isi bateye imbere gusumba abandi ariko nta kintu ciwe by'ukuri afise yakoze nkuko tubona hari washinze the Facebook hari washinze ntuze Tesla hari washinze mugabo Warren Buffett ahantu hose yumvise bashinze ikintu ashiramo umutahi hari yashiramo imitahi kugira no munsi bamwita ngo ni meilleur investisseur no kuvuga ko ntiyabuze nabandi bameze nka Warren Buffett bumva ahantu hose havutse ikintu cyo kunguka bagashiramo imitahi none muri Telco murashakira imitahi ego cyane muri asete twashakiranya mitahe nivyo nkubu nk'akarorero ndashobora kuba mfise amahera y'umutahe umwe ariko nkumva sione nipfuza myinshi ariko amahera kano kanya nayo mfise ndashobora kuba ndariha uyu umwe hamani nkazoza ndayazana buke hari upapuro wuzuza ko ukerekana imitahe wipfuza abarundi sinzi kuba tahura icari cyo kuba umu actionnaire muri entreprise iyo ugize imana nziza gatera imbere gashinga imizi umunyamutahe menya yuko ni nk'itongo rishasha burose cembe nkavuga ati nyuza ko mu minsi iri imbere hahandi ku mariage hageze kugaba bagaba amatongo n'inka cyinaza ko mu minsi yose bagaba imitahe bafise mu societe kandi ibyo byokorwa byotuma abarundi bijukira kumva ko gushira imitahe mu masociete ari ikintu gikomeye cyane bakabyijukira tuzi ko twikana muri Cofinance isanzwe ifise amashami 16 mu gihugu cyose 16. Okay, yes, tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Omdi changement uno munsi nakiriwe mu biro bya Monsieur Gervais Ntirampeba beshi muramuzi kuri Agaciro Media aramaze kwaca nuvuga ko ngiranga ari mu bajene bari duwe mu bintu bijyanye no kugwiza ubutunzi kugwiza amafaranga. Monsieur Gervais tubaramutse cyane. Murakoze cyane nanje reka ndabaramutse ndabipfurize n'umwaka mwiza wa 2025 ese kandi ndamutse n'abakunzi b'Agaciro Media ndabifuza nabo nyine kandi meyereve umwaka mwiza wa 2025 ubabera umwaka ukora imigambi mishasha myiza kandi ijanye n'imbona kazoza igihugu cacu c'u Burundi. Okay, Gervais beshi barakuzi ngira ngo mufise CV nini mu bijanye no kwitegekaniriza imigambi hariho nka BG Burundi iyo ni organisation hariho microfinance twikangure hariho assurance Telco kumure n'indi migambi myinshi mwarashinze ngaha mu Burundi radio television n'indi migambi kumbure ngira ngo tutavuze ariko ni najyo ya mbere ngira ngo twavuga ngo tugiye kuganiriza umuntu mu basanzwe bafise ama microfinance ahagaze donc amazigihe yaratanguye donc afise izo experience ezokorana n'abene gihugu uyu munsi muri microfinance twikangure ibikorwa biriko bigenda gute ni giki novuga ngo umwaka wa 2025 mutegekanya nk'akabijya ku bakiriye banyu canke ngira ngo no kubanyamitaye. Murakoze cyane ego muri microfinance twikangure d'abord microfinance twikangure nubwo mu migambi twatanguje aha mu Burundi kandi no mugambi umaze gufasha abene gihugu tari bake murumva yuko ari microfinance ifise abene gihugu iriko irafasha mu iterambere bahawe ingurane kugira aje kukwivira ko arakora bisigura ko muri yambona kazoza y'u Burundi irikira shigwa mu ngiro harimo uruhara rwa twikanga microfinance kubera yafashije abene gihugu uronka baronka ingurane byoroshe donc ico ni cambere icya kabiri uyu mwaka wa 2024 twawurangije muri microfinance twikangure
twatanguje igisata gishasha c'ubuhinga bwa none aho umukiriya ashobora gukurikirana konti yiwe afite muri twikangure atenze kuhashika akayikurikirana akoresheje telefone yiwe ngendanwa. Okay. Aho umukiriya ashobora mu bufatanye bwa Cashtel na twikangure haci yavukamwo uburyo bwa none bwa TM Cash, umukiriya ashobora kugira kubitsa amafaranga yiwe kuri konti yiwe cyaka kura kuri konti yiwe atiriwe arahashika akoresheje telefone yiwe bice mu bufatanye bwa Cashtel. Kumbure ngira ngo ca kintu kiva ngo time is money kishoboka. Nibyo umwanya n'amafaranga hakuyiga umwanya aje kubaza situation canke aje kurotira amafaranga ari munsi miliyoni ivyo byose ashaka kubika ku telefone yiwe abonye mo aje wa Cashtel abonye twikangure microfinance. Ne abo baje ni benshi yego baragwiriye mu gihugu cyose no munsi Cashtel iri mu gihugu nka cyose rero twikangure bivanye n'ubufatanye bakoranye na Cashtel byaratumye abene gihugu benshi babakiriya bacu boroherwa kabishi babishima aho kose nakabijya ni mu wa mugambi nyine wo kugira ngo ibikorwa byo mu Burundi bibe digitalize bije kuyiga bwa none yego nuko tworoheza abene gihugu hamande yaho kandi muri twikangiro akabya dufise nuko twugurura imiryango abanyamitaye bashasha bavyipfuza kuko ubundi microfinance iratanguye iri agree na BRB iremewe n'amategeko kuva itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 niho yemererwa gukora nka microfinance mu cicaro ca mbere. Okay. Gusino ubwa mbere yari sanzwe yarakora mugabo iri mu cicaro ca kane hamwe usanga ari hana ry'amafaranga y'abagize iyo ntuze gusa. Yego hagati y'abanywanyi gusa. Yari microfinance de category binge keshi bita groupement financier communautaire. Okay. Yabikoze ikintu cyaba imyaka 2 mu nyuma iratera imbere ihavira yumvira ija mu cicaro ca mbere. Cicaro ca mbere kwa tabizi ca microfinance byo cicaro kinini ya cyari kwa microfinance aha mu Burundi. Bega gatoya hajya microfinance ishobora gukura ikaba banki birakunda cyane ko aha mu Burundi ntibiraba. Mugabo ndamaze kumva microfinance zimwe zirimo guhinduka banki ni iwacu mu migambi yayo muri kazoza abanyamitaye bayo babishimye bivanye n'iterambere tugezeko irashaka kuzohinduka ibe banki commerciale nayo na cyane yuko abarundi bariko barije kiterambere ni nakaryo wanashaka nagwa mpamagarimwo abarundi benshi batari bwashobore gufata kano karyo bacikanye mitahe ko boza kuko kwakiranye mitahe vyaherana n'itariki 31 y'ukwezi kwa12 uyu mwaka uheze wa 2024 ariko tugiye gusozera benshi baraturondeye bavuga tubongeye ikindi kiringo naye mpamvu twabongeye ikiringo cyo gushika itariki 31 z'ukwezi kwa mbere niko kuvuga mwashizeho akaryo k'ukwezi kumwe kutarenga ukwezi kumwe kugira ngo abavyifuza bacikanye mitahe kandi biranoroshe kubera mu ntango tugusaba ko banza kuriha niburi umutahe umwe umwe nangahe umwe ugeze kuri iraki 350 donc 350,000 yego ariko tubibutsa yuko bwa mbere ntwangana gutyo ndibuka igihe kimwe byari bihuma amajana 2 n'ayandi yego yari sase nkanti 2050 mugabo gendura duka umutahe gituma duhamagarira abavyifuza kuzakirikare uko uteba naho tutanga karyo nuko uzugasanga umutahe waduze uko urumva ko wasize imitahe kera nawe umushasha je mu nyuma ntiboca barihera co kimwe aroke yaya ndimwe yashaho kera arafise icari karakora ariko ateza imbere societe uje rero urumva uje ucerewe mwico gihe bisakurenza ko ikintu kugira wa undi nawe yatanga kera ntabone ko menga uje mu nyuma barangana kandi yamutanze cumenga haba karenganyo nico gituma rero uje ayacerewe turamuha karyo mugabo hariho icarenza ko naco umutahe uco waduza agaciro nigaje kurugero cyo kimwe n'abandi banyamitaye bakera ko muri uyu munsi turi mu ntango z'umwaka hari bavuga ngo ngishaka kurangiza umwaka neza utangura neza yego investissement uno munsi zimeze gute ngira ngo mukidusigura neza nk'uyu munsi dufate hari mvuge abantu benshi no munsi bariko baraba open zero mvuge ngo bariko baratahura ibintu bitewe ngira ngo ni terambere rya internet ndaraba ko muri etazi ni babaho ndaraba ko bagira imitahe ndaraba iki hari n'abarundi rero batembereye bari mu bihugu biteye imbere batahuri ivyo gushinga imitahe ico bivuze nico bibamarira hari abarundi donc nk'abo twita ngo ba diaspora
ngira none nagira ko mvuga diaspora irafise icivugo bashize imbere ni diaspora idasinzira namwe mukavuga ngo turi twikangure microfinance twikangure na ntibasinzira urumva nico kimwe abo bantu birashoboka ko bazana imitayi wanyu bice bigenda gute murakoze cyane ni nabo cyane wanashaka bariko bazana imitayi donc abarundi bari hanze yego ni nabansavye ko twobongera ikiringo nabo bo hanze nyene kuko bari hanze babimenye batevye barabikunze cyane kuko bivaye nico civuko diaspora ndundi dasinzira abarundi benshi baba hanze bariko baragishinga imigambi ahi Burundi bariko bakora imigambi ngahi Burundi umaze gukora imigambi naho ucukenera aho bika amafaranga ucukenera aho kuri ngurane ucukenera aho ushira imitahe rero benshi bariko baraza cyane abarundi bari muri diaspora bari hanze bariko bashira imitahe mbere nkibaza yuko bivanye uko abarundi batari bake bari hanze bari bipfuje gushinga banke yabo banke de la diaspora bavyifuje kandi uwo mugambi nibaza ko n'ubundi bakiwufise nibaza ko rero bamaze kuza muri microfinance twikangura bagashira imitahe bizokoroha cyane yuko nihagira ko twiyumvira kibihinduka ibe banke iruce yitwa banke de la diaspora burundaise kandi ko bazafise imitahe tuko turakwa dutera imbere aruca baza dushira ingufu hamwe mubivuze gutyo onye donc ucumengo bisiguye ko aba diaspora bayifise imitahe ari benshi benshi ko bayishanga imitahe n'abatari benshi uravye umuvuduko bashaka kuba benshi kandi babaye benshi ni byiza n'iterambere kuko igikomeye nuko ajya amafaranga bafise hariya hanze azi Burundi kugira aterere mu iterambere y'igihugu nibaza niyo mitahe irotuma umwene igihugu ari ngahi Burundi aronka atora ingurane akora imigambi kwiteza imbere uburimyi n'ubworozi twe dukeneye iterambere rero kuba abarundi bari hanze buzana imitahe myinshi muri twikangure twikengeza ingurane bene igihugu ari ngahi Burundi umva n'iterambere ku barundi kandi n'abarundi benshi bari Burundi bari n'abanyamitahe donc umurundi wese turi bamwe urumva yawe uri hanze yawe Burundi arahawe ikaze ariko bishitse abo hanze n'abakaba benshi byo bavyiza gusumba kuko bizaba bitumye amafaranga bafise hariya bagomiza hariya acaza ngahi Burundi niyo mpamvu ari n'abantu bakunda kuvuga ngo donc iyo ushaka kugira ikintu kiri rentable wemera kujana n'abandi kandi yani n'umugani ucivuga ngo iyo ushaka gushika kuri wemera kujana n'abandi ushaka ngo kunyaruka naho uca wijana mugabo uruhira hafi donc uyu munsi nk'ama banke cyangwa ama microfinance tubona ahagaze neza uno munsi donc novuga ngo arifashe mu buryo kandi buboneka bugaragara usanga nakwiragiye igihugu cyose atanga service neza amahinguro ashobora kuba hari mu Burundi yose aronzemo imitahe y'abantu benshi atari ikintu cy'umuntu umwe uyu munsi kuja hamwe abarundi ubona bariko baravyumva ko ari byo byo tuma bagera kuri gusumba ego baravyumva ingaruka mbi zo gukora wenyene uraruha kugira ushike ku ntego yawe niyo bishitse kwagira ikibazo muri societe ni uruha wenyene kandi kubera wenyene biroshe yuko vyanka complètement ukaja kurima ukabivamo vraiment ukaza kwicara mugaye muri benshi iyo bigoranye mushira inguvu hamwe mugahana inguvu mugaterana intege mugashobora gutora inyinshi kibazo kibashikiye muri societe muri entreprise kanaka ariko yi wenyene biragorana ava ntaje canke ingaruka nziza canke akarusho gukora wenyene nuko atamatatu ugira nta matatu ugira kuko urumva ntawe mubisangiye mugabo haje igihugu sinaho kikugema wenyene donc naho rero ngomba ko arundi turagerageza gushaka umunzane wo kuraba ingaruka mbi n'ibyiza n'icahe notora balance gashaka umunzane rero nico gituma novuga yuko gukorera hamwe jewe ndabishima cyane burya hari umurundi yavuze nyimba atari umurundi nyene nyimba atari umurundi yavuze ati ibihe bigoye bituma habaho abantu abagabo bakomeye cyane b'injyamunyu ibihe byiza nabyo bituma haba abantu badakomeye atari injyamunyu sinzi ko muvyumva mu buryo bwa strong donc ibihe bigoye rero biratuma abantu bakomera bagakora cyane bamaze gukora cyane hakaza ibihe byiza bya bihe byiza rero abana bazokure mu byo bihe byiza kuko atari bazo bahuye nabyo ni gake bakomera ni gake nabo bagwanira iterambere nkuko abavyeyi babo barigwaniye yego kuko nyine ibihe byiza babayimwo mu Burundi rero twebwe nk'ibihe turimwo bishaka bigoye biko bituma tuba abagabo b'injyamunyu no kuvuga rero ko donc ingorane zimwe muzo tuba dufise
bishobora kuba n'akaryo keza kugira dutere imbere. nakajyo kayo gatera imbere abazodukomokako abariko bararuka burya bazokwarukira mu bihe byiza twe twateguye two turagwana no munsi. Ni kuvyumva neza hariho ibihe wana ko indoto imbona kazo 2040 2060 ni kuvuga ko nk'ugwaruka zokwaruka ni 2060 ruzoshikira mu bihe byiza. Twebwe mbwa muri no bihe turimwo nibe bitoroshe murabibona ni ibihe two turagwana mbwa bituma dukomera ibihe two turagwana ducreya ibihe byoroshe 2060 twakiriye ibihe byoroshe byiza bazokwarukiramwo. Nukumva rero twebwe abarundi twe turagwana intambara kugira ngo dukereye ibihe byiza abazodukomuka ko dusuke mu bihe byiza. Gatoya kuri ari umugani w'ikirundi uvuga ngo izina ni ryo muntu izina rihuye no kumuntu ameze. Biga izina rya societe naryo sinzi ko rirashobora guhura nuko societe imeze kubera ki mwahisemo iryo zina twikangure ni ibinyene no kwikirane kuko twabonye yuko abarundi bakeneye ko bava mu gacerere. Dukeneye ko bahumuka amaso bakabona kure. Tuvuze imbona kazoza ntushobora kugira imbona kazoza y'imyaka 30 iri imbere udahumutse mu maso. Tuvuze guhumuka so kubona ngaho imbere yawe no kubona mu buryo bw'ivyiyumviro. Twikangure twabonye kwikangura mu buryo bw'ivyiyumviro mu buryo bw'imbona kazoza mu buryo bwo guprojecta bwo gutekanya imigambi y'imyaka 5 imyaka 10 mu myaka 30 ingire izuba bimeze. Kuko abarundi benshi usanga bariko biyumvira ivyino munsi gusa. Donc amaramuko ivyo byumva byumva bica bituma gutera imbere bitugora tudashobora gushira imitahe mu migambi tukemvetisa ubwenge bwacu n'uburyo bwacu mu migambi irozana akamaro mu myaka 5 mu myaka 10 nirenga kugira tube stable. Nje ituma rero twise twikangure tubone kure tubone gira imbona kazoza nitwe twimvira gutyo. Nje ituma mwibi by'ama societe assurance twikangure microfinance na ma societe structurée aho usize y'imitahe utitega inyungu ejo ni nyuma y'imyaka 3 imyaka 4 kandi naho ni mwakoze cyane mwakoze pe nkuko biri kose ngira ngo ntuze ari kuvuga ngo ikitwa gufata riske amahirwe yo guhomba n'amahirwe yo kunguka bashize imitahe ari abantu benshi hamwe ngira ngo amahirwe yo guhomba bari make. Amahirwe yo guhomba ni make muri benshi kuko niyo hoze igihuhusi muragigwanya kigakunda kikagenda. Amahirwe yo guhomba ni make yo muri benshi nka muri microfinance twikangure di societe anonyme nuvuga abantu bose baremeye kucikanya mitahe nukuvuga yuko niyo hoze ibibazo byose mazwa muri benshi n'umunywanyi wa microfinance bisanzwe yishiriye agakonte kiwe adaracisha dufaranga ko muri twagashahara twacanke twutundakora ashobora guca hidukiramo umunyamutahe hago nibo duherako kukwera niwo asanzwe tuzi niwo abona ama service yacu ubu rero tumwe ati nuza ahubwo uci kumyamutahe kugira ngo ubuzoze uza kwishorera ahubwo ibyo two turakunguka ko nawe nk'umukiriya wacu iyo nyungu turakunguka ko tuzoyisange mu myaka 5 iri imbere. Kandi navyiza yuwo wishorera nawe aho kuza gushorera abandi udafise mutahe kige wanashaka banadukunda cyane abakiriya kubera avuga ati jewe hajya uretse kunyemerera gucika umukiriya barananyemera tugasangira ya microfinance yabo uko wemeye kucika umunyamutema batwemeye ko uza tugasangira tugashinga ufu hamwe twege ukabakwe twara gatanze iryo bakwe kandi ntizokwamaho mugabo ntizokwamaho nico ituma novuga ati iribakwe ni muze. Tuje kuri kubijanye na assurance kweri kimyumvire ya assurance Terico ego twimvira assurance kubera iki nayo ni mwa mugambi kugira ngo duheza akaryo abarundi bavyifuza cike abanyamitahe. Assurance vie capitalisation ni compagnie d'assurance ikora ibikogwa mu byo ikora kanini byinshi ni novuga no bwishingizi bw'ingurane ama banque cha microfinance atanga. Protection d'assurance crédit ego ni assurance protection crédit nivyo bikogwa byinshi ikora n'ahari bindi kora bya pension complémentaire gutenza gazoza kaza gusahiriza kajya kamu INSS na ONPR n'ibindi bikorwa bitandukanye bizateza imbere igihugu. Rero muri ya ntumbero yo kwaguranya ibikogwa kugira ngo abarundi bose baronke bazokora ama service ya pension complémentaire assurance n'izindi zo zitandukanye ndetse no kwasira ya credit nyene mugabo kandi no kwiteza imbere kuko usize mutahe abateye kazoza kiwe
iyo mitahe niwayishirayo sosiyete igatera imbere hazogera igihe uzaronka inyungu kila mwaka n'ubundi burusha abanyamitahe bahabwa iyo entreprise yateye imbere donc birotuma abanyamitahe bazogera mu zabukuru bafise ahantu basize imitahe yabo izo bateza imbere nakaryo gutekanyiriza abarundi kuronka abarundi batekanyiriza akazoza kabo muri make. hari umugwiza tunga bita Warren Buffett w'umunyamerika tujuru yama mu bagwiza tunga 10 ku isi bateye imbere gusumba abandi ariko nta kintu ciwe by'ukuri afise yakoze nko tubona hari washinze the Facebook hari washinze ntuze Tesla hari washinze mugabo Warren Buffett ahantu hose yumvise bashinze ikintu ashiramo umutahe hari yashiramo imitahe kugira no munsi bamwita ngo ni meilleur investisseur no kuvuga ko ntiyabuze n'abandi bameze nka Warren Buffett bumva ahantu hose havutse ikintu cyo kunguka bagashiramo imitahe. None muri Teriko murashakira imitahe? Ego cyane muri Teriko turashakiranya imitahe kuko wanashaka tutegekanya yuko ukwezi kwa kabiri kuno mwaka yego ko dusezera kwa kanyamitahe bashasha ahubwo Teriko igatangura ko umutahe dusabwa hanze tuzoba twawukwije niko tubitegekanya ko turavye umuvuduko ariko baraziramwo ego twizeye kuzo twawukwije rero ntwa twawukwije tudukorotira kwa kirashasha abazoba ari ndani twikangure mwakira umutari desa 350,000 ego muri Teriko naho muri Wasiranse umutahe twitwa 300,000 twatanguye desa 50,000 muga ku iminsi igendera genda niko twaduza umutahe ubu mugeze umutahe twitwa 300,000 donc iraki 3 hanyuma hose yaba muri microvet twikangure ya muri assurance etape canke intambwe umuntu acako ni zibiri biroshe cyane burya mu isa nta muntu umwe atashobora gucika umunyamutahe kuko ku munyamutahe ntagusaba ngo zana miliyoni 10 carimwe oya intambuko ya mbere ni kwiyemeza ku umunyamutahe twita mu gifrasa la souscription kwiyemeza ku umunyamutahe ni intambwe aho uvuga ati jewe mu mitahe iri ku isoko mbona mu gifise igoba kugugwa jewe niyemeza imitahe kanaka nk'akarori niyemeje imitahe 50 hanyuma etape igira kabiri iyo wiyemeje imitahe usabwa niburi gucubanza kuri hamwe niburi umutahe umwe nk'ikimenyetso yuko utari kurafsinata waje wavyiteguriye donc nivyo nk'ubu nk'akarorero ndashobora kuba mfise amahera y'umutahe umwe ariko nkumva sione nipfuza myinshi ariko amahera kano kanya nayo mfise ndashobora kuba ndariha uyu umwe hamani nkazoza ndayazana buke hari upapuro wuzuzako ukerekana imitahe wipfuza okay hambwa cyawerekana n'umutahe n'imitahe urishe kano kanya ako kanya ugitangura ucinjira yo yindi mitahe isigaye ucuyiriha mu kiringo kanaka twaguhaye nko muri microfinance ikiringo twatanze cyo kuri imitahe zo bisigaye ni gushika mu kwezi kwa gatandatu kuyu mwaka okay ibisigura yuko naho muri twikangure tuzohagarika itariki 31 z'ukwezi kwa mbere ni kuvuga ubu no munsi ariko barinjira ariyemeza imitahe miyo mitahe atari hamwe n'ibiruri mutahe umwe wirakiza turi nusu iyindi mitahe sigaye yiyemeje agacayira gushika mu kwezi kwa gatandatu hageze mu kwezi kwa gatandatu iyo mitahe wiyemeje ugasanga nk'akarorero imitahe wiyemeje waruzi ko bizogera neza ariko urahuye n'ibibazo by'ubutunzi bigatuma udashobora kuyiriha yose tuhageze ico gihe tubaye tutongeye ikindi kiringo imitahe bacagufatira niga wamaze kuriha iyo indi mitahe utari bwarihe ica isuzwa ku isoko igahabwa abandi bashaka bayiri hasi ubwo nyene hamaga shufate goma na bitewe wariha bari ndani bakayigura kumbura bakayigura donc rero nta mpamvu nimwe gutiyemeza imitahe kuko yo yemeje imitahe bituma ugira umwete iyo urose uburyo ukibuka ati aha nakana nemeje imitahe sindaza kuyiriha reka nkire kuyiriha muri make nafasha no muntu gusanga yasize ku mitahe tari mike bitamuruhije bigatuma karazibukira no gusesagura amatungo kuko iyo ufise ico uyemeje uri kurariha nk'imitahe bituma amafaranga urose utayonona kandi iyo mitahe kubera usizeyo ari yakazoza biratuma usanga watewe kazoza kawe byoroshe twibutsanya kandi ko niyo mitahe umuntu abasize mu societe mu myaka kanaka yaduza agaciro washa kuyigurisha kuri mugenza muri kumwe muri entreprise cyangwa uwundi w'inyuma kandi ukayigurisha agaciro kaniniya kuko imitahe niyo ki parcela ni propriété iduza agaciro buri munsi yego n'umutungo uduga agaciro bivanye na entreprise
urugerageze ko gutera imbere. Okay. Rero gushira imitahe mu masosiyete ni uburyo bwiza bwo gutegekanya kazoza, ni uburyo bwiza bwo kubika ubutunzi bwawe, ni uburyo bwiza bwo gushigikira iterambere ry'igihugu, kuko mumve neza havutse entreprise obeyere ibirose nife shashi hereza uwo muntu hababonetse umu contribuable mushasha. Nje ituma mu Burundi abarundi barakwiye kwijukira gushira imitahe hamwe, kuko ko basize imitahe hamwe haca havuka umu contribuable bituma assiette fiscale donc ikori riduga, imaze kuduga batuma igihugu gitera imbere. Nje ituma rero abarundi gatera imbere biradusaba yuko duhimiriza abantu gushira imitahe mu masosiyete kugira kabe kajyo kuko avuka amasosiyete azocika aba contribuable agatanga nakazi agateza imbere igihugu mu buryo butandukanye. Ego muri assurance umutahe muri 300,000 naho nyene kandi intambuko niyo kwiyemeza imitahe subscription y'imitahe. Iyo mitahe uyemeje naho nyene ciri hamwe ni buri umutahe umwe canke niyirenga bivana ubushobozi bwawe, yindi mitahe sigaye hoho uyiriha mu kiringo c'umwaka wose. Muri assurance teriko umwaka wose hoho muga muri microfinance ni ushaka ku gatandatu. Ego kubera microfinance sanzwe iri kirakora ariko kivi urumva nta mwanya kubaheza munini ya cyane mugabo teriko iracafise umwanya munini ya cyane donc gushika mu kwezi kwa 12. Ego kuno mwaka. Urumva naho nyene nta mpamvu nimwe umurundi yovonka ntacha gushika umunyamutahe kandi 300,000 mutahe muke n'amafaranga umuntu yabyipfuje yo yaronka. Necane cyane umaze gutahura akamaro ko kumva d'abord nucika umunyamutahe. Iyo entreprise nitera imbere ni kuvuga nusaza iyo mitahe uzoyigabira umwana wawe nawe abandanye zaza guturayo inyungu. Nawe nyine asaza azoyigabira umwana wiwe donc umuzukuru wawe n'umuzukuruza, kuvuga ni raginya ni ragi n'umutungo di patrimoine. Donc ni nkuko uguze parcela. Nico gituma abarundi sinzi ko batahura icari cyo kuba umu actionnaire muri entreprise. Iyo ugize imana nziza gatera imbere gashinga imizi umunyamutahe menya yuko ni nkitongo rishasha burose. Cembe nkavuga ati nyuza ko mu minsi iri imbere hahandi ku mariage hageze kugaba bagaba amatongo n'inka. Cyinaza ko mu minsi yose bagaba imitahe bafise mu masosiyete kandi ivyo byokorwa byotuma abarundi bijukira kumva ko gushira imitahe mu masosiyete ari ikintu gikomeye cyane bakabyijukira kandi babyijukiye yambona kazoza turimwo ikikunda kuko abona abantu bagiye hamwe bashika kure cyane. Njya murabona ko kuva abantu bari kuzashinga inganda bakorera hamwe mu by'inyubako mani ibyo Fabrice byo kubaka byatumye haboneka amazu meza donc byatumye Burundi butera imbere. Nje nkavuga ati rero iki kintu cyo gukorera hamwe ni ikintu dukwiye ko twankuhaja cyane duhimiriza abantu. Rero mwishanga beje Burundi aryo ryavye no migambi turafise volet yitwa promotion des investissements locaux. Ni kuvuga nuvuga ni gisata cyo guhimiriza abarundi bonyene baba abanyamitahe baba abanyemari abashora mari abamvitse loko donc abashora mari bo ngahanyene. Ego nabo hanze turabakeneye mugabo turakeneye abarundi nabo nyene ko imari bazifise abarundi amafaranga barayafise hageze guhenda amafaranga barayafise gusa ni ya myiyumvire n'inyifato y'abarundi tugifise isaba kizogendera hinduka ngabo kandi kiye kubiraba abarundi aho bageze baramaze kuguka umutwe. Burya abarundi bamaze kuba civilize turageze kure cyane naho hariho abandi bakiri inyuma y'amajambere nimo tugwize biganiro byo kugira n'abandi bantu batarajijuka bajijuke. Uyu mwaka wa 2025 kaba kajyo gashasha kuwo byankiye gutera imbere mu mwaka uheze kuwo byankiye gucika umunyamutahe mu mwaka uheze uno mwaka kaba kajyo kiwe. Hanyuma kubyo kabarundi bose atamundi umwe azosigara adafise imitahe mu masosiyete hamwe umurundi wose ate arenganya avuga ati ijya entreprise mfise mutahe ijya mfise mutahe. Wavuze wa mugwiza tungo mu Nyamerika Buffett yuko agerageza amasosiyete yose ahari gashanga imitahe. Ijo niyo principe naje nihaye fumashira mu dutahe dukeyi mugabo nkashirayo kuko ndi ndani hazogera igihe aboneka kajyo nongereze namaze kubona yibuja niyo biva wanashaka avyumva. Donc rero abarundi nkabahamagarira kuzana imitahe mw'iyi microfinance twikangure. Turafise n'andi ma service uretse imitahe turafise n'ama service tutangurane turaziganya abantu baziganya muri microfinance tukabungukira muri konte nziganyiriza. Hariho konte ntuzenya konte iyo konte nziganiriza ni ijyanye isanzwe ari block konte block cyangwa konte épargne cyo sinjo kimwe. Hariho na konte rero konte épargne scolaire aho umuvyeyi yaziganyiriza umwana wiwe
amafaranga twamugukira amafaranga make ukwezi cyaye ku mwaka bene twasezeranye hanyuma amafaranga ikora kazoje kamafaranga menshi babigirira abana avuga ati je wanje atanguye maternelle nkene yazogere kaja muri kaminuza ino konti ibika amafaranga menshi kuburyo ko akinza kwiga kaminuza yo hanze bizoroha kandi ugasanga yagira ashiremo udufaranga duke turaduga ni ngo umuntu ategura pension complémentaire agenda kira kwezi afata amafaranga kana kazaraziganya mungukira kosa nk'imyaka 30 iheze amafaranga yiwe yamaze kuba menshi nibi rero turafite compte scolaire abyumva yukuzenza ibibondo abana bacu nivyo tubibahamagariramwo kugira ngo dutegeke kazoza donc hari ama services atandukanye n'ama produits atandukanye muri biko twikangure karibu cyane muri hawe ikaze tuzi ko twikangure muri Microfinance isanzwe ifise amashami 16 mu gihugu cyose 16 okay ifise amashami 16 urumva uguje konte aho muzihe ntara bo turafise amashami imakamba muri Mabanda turafise ishami muri Rumonge mu Ruyigi Cankuzo Ngozi Muyinga Bubanza nahi Bujumbura tafise amashami rero muri Vie tafise ishami no mu nza mu Kamenge tafise ishami tafise amashami ahantu hatandukanye ego je tuma rero nabandi barundi bose bavyifuza barahawe ikaze kugira ngo bugurure konte muri twikangure ego nuko murakoze cyane ndabashimire kuba mwafashe kano kanya musangiza izi opportunity cyangwa amahirwe abarundi narijya tukiri mu ntango zo mwaka ngira ngo ntawo zicuza rero nshimire kandi cyane ngira ngo nabafashe umwanya badukurikira ndabasabe gusangiza kino kiganiro ugira ikibazo nimero z'umushinga nayo turazishira ngaha muri video kugira muzitore maze muvugane nawe byinshi ngira ngo muzogore ko mudushimire ndabakengurike gose murakoze cyane bye bye